ibintu intango yamara intango yamigoye naronka umwe mugabo kwera kwa kundi aba ari impano yawe ukavuga ati nubwo nzogakora kakaguma ngaca nanje nkakambara ni bon yego kandi urumva ntibibora nyene yego oya urumva ibintu byose umuntu abigira umwanya nimba nagiye ku ishure nagenda ku ishure tweze nkashika muhira ujya mwanya wo kuruhuka nimba nduhuka nawe uranduhuka isaha nkaca nduhuka 20 minutes kwa Pentecote niyo nkoze kuyibona donc twadukura aba Pentecote aho barita baramukije muri commentaire munatobona iyi video aba Pentecote arabaramukije ego urashaka kugashira pembeni voilà ego atarira se yonyene canke tugenda tukagura mu isoko mugabo ariko nakantu kagashugwe bari bon nko wambaye nk'impuzu kavuga ati kanjanisha bica byoroha urabona ko atuntu dusa neza cyane yo ndabona ubaye solution y'abakobwa benshi ego rukuri abakobwa mwibuke kuzamura bigwa no mu mutwe abajene bagenzanje no bahanura gukora ego ikintu urashobora kubona ari akantu gatoyi par exemple nko kuri jewe akabano kamwe ndashobora kugagurisha amahera makeyi kandi nagafatiye umwanya utari muto ariko nkaronka yandi y'amamega ntiwe ndaja kuvuga ngo abavyeyi bafashe iki canke nukuri hari abantu usanga bari en couple ugasanga sheri we yamuremetse imitwaro yiwe yose ariko biranateshanye n'agaciro ndabahanura rero nubwo utokora ibi by'iwanje hari ibindi bintu byinshi wokora bikagufasha muri canke biriya Yerekanye TV. Yes, ndonge kubaramutsa abakunzi ba televiziyo yacu Yerekanye TV aho muherereye hose nk'abahanzi y'igihugu canke mu gihugu cyacu Burundi. Mwijwi muranyumva neza ko ari MC Benita, MC Bimana, MC musanzwe mumenyereye abazanira abatumire bagenda batandukanye, abatumire batwigisha ibintu byinshi, batwereka amatara yabo, batwereka ibintu byinshi nyine abari ibintu bitovye. Rero uno munsi wewe uri mushasha utaragira na kimwe ukora kuri channel ya Yerekanye TV ntuza kubona kino kiganiro, please ndasabye ukore subscribe kugira ngo ibiganiro bikurikirana uzogende ubironka ku mwanya kandi karabasigiye n'umwanya wo kuyagiramo ari ku commentaire kugira ngo muze mutubwira ama idea yanyu mutu supportinga mutubwira ati ya byagenze kugira ngo dukorane neza. Yes, mwamaze kutumva neza rero ikiganiro cyatanguye nko mubibona neza imbere ya kamera, imbere yanyu, imbere y'amatelefone yanyu hari umutumire nabazaniye, umutumire biteka, umutumire asa neza cyane. Numva benga no musaba akatwidondora akatubwira iwariwe kugira ngo dutangure ikiganiro twamenyanye. Yes, turaguha ikaze. Shalom, Yerekanye yo Yerekanye Josiane. Hama nkaba naje ngaha. Kugira ndabika amatara yanje. Nego Josiane. Ni Josiane? Okay, Josiane ni umunyeshure, ni umumama, ni inkomi, turifuza kumenya. Josiane ni umunyeshure yiga muri Jere, muri Banque 3, muri Banque Assurance. N'umukobwa. Yes, abantu badukurikirana muri commentaire mwabonye ko nabazaniye umwigeme afise talent. Please ndabasabye ngiye cyo muvuze jewe ndabazaniye ibintu byinshi bimeze neza rero muze mumfasha mumbwira ati Benita bimeze uko wagwane ndabata mutuntu tumeze neza. Ego Josiane rero turifuza kumenya akora iki mu buzima busanzwe. Josiane mu buzima busanzwe arajisha niko kazi kiwe ka misi yose. Ego bon turifuza kumenya rero ibintu ajisha ni birato ni impuzu kuko ni birato nabonye basigaye bijisha deja ni impuzu ni biki. Ibyo ndajisha imipano ubusertete donc bavuze imibano muca mwumva mwese ko ari imwe yo mu mutwe. Murabibona namwe ko yamaze kutwereka ko yaberewe deja murabyibonera namwe.
ndashaka kumenya rero Josiane urumva ko ari tala ninde abikwigishije wabyize ryari byaje gute kugira bigire umwuga byaje gute kubimenya nabimenye nk'iyo moto kwa kundi abana bakina yego ugasanga kw'ishure muriko murajisha muriko mukina utuntu yego tujisha udushapo yego nyene ibintu vy'uko vy'abana nyene mugabo ngiye gukura mbona ati hari ibindi bintu noshobora gukoramo bikaba vyiza yego urumva ko wabihereye ukiri umwana mugabo ukiri umwana siho watanguye bon nshaka kumenya ati vyatanguye iki gihe kugira ngo menye umva ukiri umwana ntabwo wari uzi ati bino bintu bikora bizoba amahera kuko nta kintu na kimwe muri no Bujumbura yacu kitagira amahera ni ryari rero watangiye kuvuga ati iki kintu ngoma ndakigira ici wanje bazavuga ati bon Josiane n'uwandi agira ama sertete abagira mibano ibintu nk'ivyo wabitanguye wavyumviye ryari byaje gute nabitanguye muri 2020 ego muri 2020 niho wabitanguye uratangura kujisha uranguza udandaza wabona bimeze gute wabona biza uko bishaka bimeze gute oya ibintu intango yamara intango yamigoye naronka umwe mugabo kubera kwa kundi aba ari impano yawe ukavuga ati nubwo nzogakora kakaguma ngaca nanje nkakambara ni bon yego kandi urumva ntibibora nyene yego ntibibora bon ibi bintu Josiane birasaba umwanya munini eske ko wavuze ko uri umwigeme ntago byagutwara umwanya swati wo kwiga swati wo kuraba abana sinzi ngo bashaka kufise nk'abana muvukana to kuraba abana wo guteka ugasanga bazigije ugasanga nene nk'utuntu tuducyane tukuba ko yire kurakora iyo mibano okay oya urumva ibintu byose umuntu abigira umwanya nimba nagiye ku ishure nagenda ku ishure tweze ntashe nkashika muhira ujya mwanya wo kuruhuka nimba nduhuka nawe uranduhuka isaha nkaca nduhuka 20 minutes nkaca mbyuka nkakora nimba nkora akabano kamwe canke tubiri swari urumva haba hageze kwiga waca wiga nkaca niga yego umva ntivyagupertiriba bikicira umwanya ni nk'isaha imwe gusa ndabifatira canke amasaha abiri handi abantu muba muteramye canke mwijoro muri nko kuri televiziyo canke murateramye muri mu ukagateramana okay numva menga ndafise amatsiko yo kukabona ku kantu mugabo nyene je numva menga karabe n'ubuntu nyene sinzi sindabona naje mugabo nifuza ko tuza kubonera rimwe murabe talent ya Josiane murabe ibikorwa by'amaboko yiwe muna supporting guys jewe ndakunda abantu ndakunda ku supporting bon nta buryo mfise ubwo ndaba supporting ahubwo ndabashira imbere yanyu kugira ngo mugire ico mu mafashije ndifuza ko wotwereka utwo tuntu turashobora kubereka nta kibazo yego utubwiye nyine dukora nyine twambara uhereye nko kuri akanambaye urana nteramba ntambaye mwakabonye neza kajya kari mu mutwe yego ako nako ufise baca bakambara gute donc ndakaravye neza ni nk'abantu ibisuko biba byashaje ugashira imbere cyangwa ukadefiriza yego canke nk'abantu abantu baba badefrije okay wow guys murabona ko ari tala nziza cyane abakobwa mukunda kuberwa s'il vous plaît mwabonye Josiane wow rana nko ibisuko byashaje abari bon wow biratesa cyane nubwo igisuko tuba cyashaje urabona ko gashirira ngaho imbere wasokoje agashinyo kawe birabisa neza ego nako nubwo bwoko bwonyine ukora oya si ubwonyene hariho n'ubundi ego nk'abantu baba basokoje cyane cyane kwa Pentecote niyo nkoze kubibona donc twadukura aba Pentecote aho barita baramukije muri commentaire munatobona iyi video aba Pentecote arabaramukije ego urashaka kugashira pembeni voilà comme ça wow wasokoje nyene naturel wayizanye imbere ukagashira pembeni uko wow urashaka guhindukira abantu bakubona okay ariko ndabona mengo urashaka no kugashikara no kumvutano ego no kumvutano karakora canke hari nk'umuntu ashobora kuba yambaye ikanzu akavuga ati kadakashire ku kanzu komsa okay gasanga bisa neza urabona kara kantu kameze neza nagashugwe ego karatesa pe ivyo bintu nyene urumva ko ubifata sinzi uzonyigisha nk'umuntu ashaka kumwigisha zogenda gute urashaka kudukuteka amamodeli ubashaka ko ndamwigisha arasanga mbotse
okay arasigana nimero yiwe kugira ngo asiga nimero yanje kugira ngo nze murayibona ego n'abakeneye unushaka kwiga kurangura n'abakeneye kwiga yego bagusanga inbox n'abafise isuko voilà urashaka gufatisha inyuma ego wow. atarirase yonyene canke tugenda tukagura mu isoko mugabo ariko n'akantu k'agashurwe bari bon nk'ubu wambaye nk'impuzu ukavuga ati kanjanisha bica vyoroha urabona ko utuntu dusa neza cane yo ndabona ubaye solution y'abakobwa benshi ego rukuri abakobwa mwibuke kuza murabigwa no mu mutwe wow ego nukuri bavyijokira urabona ko ari ibintu bitesa babakobwa kure yose umuntu ashaka nta kuvuga ngo urumva ngo ni kweriyi oya ushaka kujanisha n'impuzu yayo yose ego biragenda neza wow murana ko afite ama modeli menshi modeli yose wifuza aradusigira nimero kugira ngo uzomukenera wese modeli yose yifuza azoba yayironse nimba ukeneye kurangura ndibaza utanga ku maprix ameze neza nubakanye oya bimeze neza cane ukeneye kurangura ukeneye kwiga ukeneye kumugurira arasigaza nimero numva mengo tugenda uziduhaye izo nimero kugira ngo canke araziduha turazishira ku kiganiro kugira ngo uzomukenera wese azabone izo nimero ziwe ariko urashaka kuzitubwira ndashobora kuzibabwira na kimwe nimero zanje ni 67 696 054 ni nazo nkoresha kuri WhatsApp wow ego guys murabona ko ari ibintu bimeze neza ibintu bitovye kumva yuko hari umujene umukobwa amplisha ari kwishuri yumva yuko adashobora kwicara uko murumva ko agomba naheze birashobora kuba bifite icyo bimufasha abavyeyi niba muri Minerval ariko nawe akaronka twagura utuntu hazi k'abakobwa dukeneye utuntu twinshi murabona kanasana neza biranamuranga ndashaka rero Josiane ubwire babakobwa babandi bavuga ati je ibyo ntavyo nokora abo ndi basuzugura donc mu ncamake akazi ubabwira iki nk'abajene bogenza abajene bagenzanje no bahanura gukora ego ikintu urashobora kubona ari akantu gatoyi par exemple nko kuri jewe akabano kamwe ndashobora kugagurisha amahera makeyi kandi nagafatiye umwanya utari muto ariko nkaronka yandi y'amamega ntiwe ndaja kuvuga ngo abavyeyi bafashe iki canke nukuri hari abantu usanga bari en couple ugasanga sheriyo yamuremetse imitwaro yiwe yose ariko biranateshanye n'agaciro ndabahanura rero nubwo utokora ibi by'iwanje hari ibindi bintu byinshi wokora bikagufasha muri canke biriya murumva neza yuko rero mwebwe abajene abakobwa surtout abakobwa mwebwe mwicaye mvuga ati mama arakora ibi papa arakora ibi canke seri wanje arakora ibi guys mukora amaboko mu mpuzu murabona ko ari ibintu byinshi umukobwa ashobora gukora bikamuteza imbere kandi bon yanabivuze wenyine ati birashobora kugayisha nta gaciro biguha dukora amaboko mu mpuzu rero dukore murabona neza ko ari ibintu byinshi umuntu ashobora kwiga n'ibintu just nzi ko inyuzi zishona amashuka zishobora kuvamo imibano mwabiboneye ko ari ibintu bimeze neza ko ari ibintu bisa neza rero niba mengana batumirira umuntu wese azobona kino kiganiro arondere Josiane s'il vous plaît guys murondere Josiane abigishe twese twigishanye kurondera uko twokwibeshaho mu buzima busanzwe yes reka ndabashimire rero nongera nshimira Josiane ndagushimiye cyane kuba entreta ndashaka kwanza ubanze ngire studio zacu twazibonye twakikiriye neza ego mwakoze cyane kutwakira ego twagira ibihe byiza mwakoze ndagushimiye cyane mutumire wacu w'umunsi mva mengo nogarukiza ngaha saba nshirongera nshimira kandi n'abakomeza kudukurikirana kuri televiziyo yacu Yerekanye TV mukomeza kugira ibihe byiza abatarakora subscribe canke ibindi byose bya bikenewe mu bikore kugira ngo muze ko mubone ibiganiro byacu uko bigenda bikurikirana mva menga rero nababwira ngo mugire ibihe byiza turi gusubira ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima ndaririmba TV yaga nawe nk'inshuti yanje yakaja munda